nico gitumaga abantu b'Imana birambabaza iyo ndiko ndabona isi ya influence ya Eglise. Uyu murongo tubwiye ngo twe tukira abanyavyaha ukugororoka ntaco kwari gufise kuvugana natwe, kuko kugororoka kwari kuri conscient yuko twege turabaye esclave b'icaha. Nico gituma ukugororoka kubahiriza uguhitamo kwacu gushikaho ubutumwa bwiza bwadushikire tukumva ko Yesu yadupfire kandi yo tubohora hama turamwiha librement. Rero nkuko rero twahisemo kumwiha tugahindura databuja, nkuko kugororoka kijya gihe ataha po kwadusaba, nico gituma nimba ataha po kwadusaba uyu munsi twacitse abagororotsi. Haleluya! Ukugabitanya nta hapo twe dukwiye kugirana nako. Sitsko muko muravyumva. Siko abantu b'Imana. Ibyo byo kumenya ngo nabakorege, ngurumva ngo je ngo mari kumwe n'abakorege, ngasanga ngo nanyoye kamwe, ngasanga ngo naborewe, ngo ngatanda dawa. Umviriza abakorege nimba bakira baja bicaha, bo nta hapo bafitaniye no kugororoka kandi bo bariko bumvira sebuja yabatumye kunywa bijya bintu. Ariko wowe warahindure boss, warahinduye chef, warahinduye sobuja. Uwe databuja ni Imana yo mwijuru. Kandi wowe igihe kera wari ukijakari ivyaha, haleluya, wari usangiye nabo kandi mwavyumva kumwe. Wowe abantu badakijijwe baravuga ngo je ngico nkundira ngo verma ngo Eric ngo naho adakijijwe ngo tuvyumva kumwe. Muze mutinya abantu muvyumva kumwe kandi muze muri abo baha raporo. Bibiri ivuga ngo twebwe tukira abanyavyaha on était libre à l'égard de la justice. Nta raporo kugororoka kwadusaba, nta compte rendu kwadusaba, kuko n'Imana yaraturabika amenyete bajya n'abanyavyaha bazimiye. Reka ndabarungikira abavuga butumwa.